filime zanje ni zimwe mu zigaragara kenshi twararose ubushimwe butari buke novuga butari buke par rapport yiwanje ariko haba hariho n'izindi ziko ziraronka ubushimwe turi bamwe filime zacu ni zimwe mu zindi zironka ubushimwe ariko kameme byibura kubw'ubwo bushimwe no kubwo no kuivyo donc kuko kuntu kugaragara no kuvuga bitumwa nuko abantu baguma bazikunda peut-être ndashobora gusigura nti kuvyukuri twebwe nta negligence dushira muri filime zacu n'abafana ba Inyishu Media babimenye abafise amakuru make basubire barabe filime Jeffani yankindi yakinye ziwanje ni nyinshi ntabwo arimo hariho filime yitwa ishusho y'umuntu benshi niyo bazi hariho filime yitwa Peter na Diane hariho filime yitwa Intarabona zose nizanje gusa Intarabona yoyo yari yo muri Warubizi batanga kuri RTNB ariko ndacikiraka ariko Fanny nayo waramukinishije yego hariho filime yitwa Ivyambayeko izo ni filime zose twebwe ishari twari dufise na Fanny sindavyibuka bose inzi ku ruhande rwa Fanny uzomubaza nawe ni wamushikira ishari je nabonye twari dufise Sali bakunzi ba Inyishu Media murakomeye muri neza muri murashima je ndameze neza je ntari Jesus Carmelo uno munsi nabazaniye umutumire wanje nsanzwe mumuzi mu masinema numwe mu bantu basanzwe bariko barabikora neza ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi mu vyerekeranye na film AMEDE amahoro neza ntare karibu kandi kuri Inyishu Media urakoze cyane no kuri AMEDE urumwe mu bakinyi bariko barakora neza ngaha anye mu gihugu cacu cy'u Burundi niyihe nguvu uri kurashiramo cyane muri sinema ngaha anye mu gihugu cacu oya inguvu nshiramwo ni za zindi nyene ndagerageza gukora ivyo nshobora gukora neza cyane muga inguvu zanje kenshi ziraha inyuma harimo bakameramani harimo abandi bamfasha kudirectinga harimo abakinyi harimo rero n'Imana yanje no kuvuga ivyo byose bikoranye filime yanje urumva ikiba kugimeze ntabwo irenze cyane ariko gusa nimba hari uwishima amenye ko ari kubera ivyo mvuze abo bantu mvuze ni kubera abo bantu mvuze AMEDE dushobora kumenya watanguye umwuga wo gukina filme kuva ryari 2012 agushikiza isaha none hariho intambwe ubona umaze gushikako gusumba uko watanguye intambwe nagenda itera uko nduga uko haca iminsi ni kuvyukuri ni intambwe ndende cyane urabiye iyo natanguriye ndetse na sinema ubwayo turetse jewe sinema en general y'u Burundi uno munsi igeze ku ntambwe irenze iyo twari kico gihe ca 2012 sinema yo mu Burundi igeze ku ntambwe ishimishije gusumba uko mwayitanguye muri 2012 hari abantu benshi bakunze kuvuga ati mbe kubera iki AMEDE imisi yose ari we yamagaragara cyane gusumba abandi mu vyerekeranye na sinema aho hantu dushaka rero tuhagarare cyane utubarira ibanga wo gukoresha muri sinema kugira ngo isinema ziwawe zigume zizimbere no mu bushimwe ukaguma buri imbere kandi nibaza ko bivuze nabi n'abahora babivuga gutyo biba bihenda gatoyi kubera yuko izi wanje sije ziguma zigaragara gusumba izindi oya ni zimwe koko simhaririye ni zimwe filime zanje ni zimwe mu zigaragara kenshi sinaye zo zitora ubushimwe imbere y'izindi zirabutora ubu mwaka niko twararose ubushimwe butari buke novuga butari buke par rapport yiwanje ariko haba hariho n'izindi ziko ziraronka ubushimwe turi bamwe filime zacu ni zimwe mu zindi zironka ubushimwe ariko kameme byibura kubw'ubwo bushimwe no kuivyo donc kuko kuntu kugaragara no kuvuga bitumwa nuko abantu baguma bazikunda peut-être ndashobora gusigura nti kuvyukuri twebwe nta negligence dushira muri filime zacu iyo tukoze agafilme turakitondera tugasohora duke mugatwiza mugabo suko ari twiza birenze ariko aho tugeza aho ubushobozi bwacu bugera turagerageza tukaryohora filime zacu ikindi naco turaha amatwi turumviriza abafana bacu mu commentaire nka yo
ahubwo apana nkayo yose turayasoma yo kuri filme turafise na groupe ya WhatsApp y'abafana bacu donc impanuro baduha turazihagarara ko cyane ego none uri kuraraba nk'isinema y'u Burundi aho mwari vuye naho muri ko muraja hari intambamyi nyinshi cyane mugenda murahura nazo izo ntambamyi nko kuri AMEDE nize ntambamyi akunda guhura nazo muri sinema intambamyi twese duhuriyeko intambamyi twese duhurirako ni intambamyi yo kubura amafaranga vraiment iyo yabuze uraparapara ibintu bikanga hariho n'indi ntambamyi yo kuba byose biza kuzunguruka ku mafaranga n'ukuri kubera yuko hariho nk'intambamyi y'abakinyi bakugora kujya kuntu ugenda urondera abashasha ndoko umwini mushasha utera amabavu kujya kuntu urondera abashasha biba bikugora cyane iyo ni yindi ntambamyi muga nayo nyene iva ku mafaranga kubera yuko iyo abatera amafaranga twokoze ikigo tukaza turagira icyo bita casting tukaraba ubishoboye wabishoboye kayatumushiraho umushahara nka kontra y'imyaka nk'ibiri akaza tukinira imyaka 2 muguno munsi nta gafaranga gakwiye tubaha ko babeshaho nta kuntu umuntu wobona ngo akinye neza ukaca umugumya bibiri ngombwa ko gukinira rimwe kabiri akaca agenda gukina handi abona bamworohereje hari sinema nabonye wakinishije Fanny Lavine abakina nk'uma actrice novuga ko nawe nyene yari principale kandi yari sinema we wari wanditse ijya sinema yarabayeho ura Fanny Lavine ariko gushikiza isaha niturabona iyindi sinema wowe wamutumyemwo Fanny Lavine nituzi ko muri ijya sinema yoba yagukiniye nabi kugira ngo ntusubire kandi kumurondera okay kwanza urihenze gato mugabo kwihenda nuko ari amakuru make ubufise n'abafana ba INYISHU media babimenye abafise amakuru make basubire barabe filme Jeffani yankindi yakinye ziwanje ni nyinshi ntabwo arimo hariho filme yitwa ishusho y'umuntu benshi niyo bazi hariho filme yitwa Peter na Diane hariho filme yitwa Intarabona zose nizanje gusa Intarabona yoyo yari yo muri warubizi batanga kuri RTNB ariko ndacikiraka ariko Fanny nayo waramukinishije yego hariho filme yitwa Ivyambayeko izo ni filme zose amaze gukinamo sukuvuga rero ko aba yarakinye nabi ahubwo gusa hore yiwe irangiye aragenda agakina abandi ni ibintu bisanzwe rero Fanny yankiniye neza cyane numukinyi vraiment n'ubu nzokubaha uburyo yakinye muri ziya filme zanje kandi n'abantu benshi babiravye ukuntu yakinye barabona ko yabikinye neza bisigura hagati ya Fanny Lavine na AMEDE apare y'ivyo vy'amafilme basanzwe bafitaniye n'ubucuti n'abantu bamana hafi oya umuntu nashobora kuvuga ngo umuntu baramana hafi kubera ko dufise ubuzi butandukanye abo kazi ni kamwe mugabo dukorera hatandukanye afise 3 fa yiwe nanje afise BMT mugemba ndi busy na BMT nawe ari busy na 3 fa umva two kwa hafi gute ariko gusa ubucuti turabufitaniye ubucuti murabufitaniye kubera n'umukinyi mugenzi wawe mu bintu vya business muri cinema muri business hari ukuntu ushobora guhamagara umuntu nk'uwo nyene afise 3 fa nawe ufise BMT ukaca usanga hari akantu kari muri business wivu amaendeleo ukaca usanga murafitaniye akantu kagashari umwe ashaka gutera imbere undi ashaka gutera imbere mu gihe wewe uzoshaka gutera imbere uriya nawe afise yindi yiwe hari anya akabona ujya muntu nta kantu kakangonongono abantu uhora kabona twebwe ishari twari dufise na Fanny sindavyibuka bose inzi ku ruhande rwa Fanny uzomubaza nawe ni wamushikira ishari je nabonye twari dufise yari cyari ryo guteza imbere sinema kandi ivyo navyo uburyo twabikozemwo Fanny naramuhamagara agakina muri sinema yanje akayiduza n'abantu biwe bamukunde bakaza bakabona ati na AMEDE arandika neza akayiduza haruhande yaho nanje mu bikorwa vyiwe naragenda nkamufasha nawe nkamufasha bikagenda neza urumva iyo niyo shari twagize kandi twarigeze ko Fanny urabona ariko arakora neza nanje ndiko ndagerageza gukora neza ndiko ndakora neza na jewe nibaza ko atari benshi babigaya nuko ababigaya batabura ariko iryo shari twagize ryo kuduzanya yabaye ishari ryiza mwaraduzanije wowe waramudugije Fanny nawe arakuduza ya nase bikubwiye ko yaje gukina iwanje cyumukinyi wese aje gukina muri filme yanje abari karandutse abashaka iterambere rya AMEDE none ariko riragiye kandi nawe nyine araterera hamwe imbere urabizi kuko iyo kinye muri filme abantu benshi barabona impano yawe hari abantu benshi nagiye ndumva makuru bavuga ati AMEDE Manirakiza
inyuma yakiniye sinema yiswe ishusho y'umuntu yarahavuye araronka ubushimwe bugiye butandukana ndetse arahavura araronka n'ingendeshwa. Amede kubera iki warose ingendeshwa ariko ntushobore kwishira ku marezo sosio uvuge ati je bampaye agashimwa kanaka kugira abana n'abandi bantu bamenye ati Amede arafise ingendeshwa. None ingendeshwa uvuga si imodoka? Yego. Imodoka je shira kuri rezo sosio akazi filme imodoka nari gushira kuri rezo sosio kubera iki? Oya ariko gusa yaranagiye ko sinzi benshi barabonye amafoto mugabo ayo mafoto sayo nashize ko ngo nerekana ingendeshwa. Oya kubera ariko benshi bagiye kuyimenya neza mu gihe yari igize isanganya. Ego imodoka twumvise ati imodoka ya Amede iragize isanganya benshi birabatangaza baravuga ati Amede yaravuye aronka akamodoka mugabo ni imodoka narayirose. Yego yari kuzoja kuri rezo sosio yari yaje mu nzira yihe icyo niyo nari naguze. Nta muntu yari yavuze ati ndaguhaye akantu yari amafaranga ya Amede. Jewe nani maze imyaka 2 nkora je modoka nari kubona yiguze kera nuko nayiguze numva ndayikeneye cyane bose. Rero ije modoka yari kuzoja kuri rezo sosio kubera ko twari kuzoyitiza tukayikinisha abona uri kurakina muga naho yoja kuri rezo sosio turiko turayikinisha ntabwo yoja kwivuga ngo Amede yaguze imodoka. Oya numva arivyo wari kushaka ko nari gukora. Ari benshi bagiye baratubaza ibibazo nk'ivyo nyene bavuga ati Amede yarose imodoka ariko iyo modoka ntihavuye igira gute ishobora kumara igihe kirekire yaciye igira isanganya kandi naho nyene bari bagiye kwitere benshi bavuze ati iryo sanganya ryo bajyavuye kuri iyo modoka ubwo nta bantu ba pembeni baba bamukoreye ko bagatobora amapine oya wamaze kuvuga isanganya ni sanganya umaze kuvuga isanganya ivyo byo gutobora amapine ntibiba bikibayeho kubera ko yari mu nzira ikiragenda igwa mu mazi igwa mu ruzi hariya ndani umva ngaho nta muntu yanteze ngo antere nimba uri kuvuga ibirozi navyo nyene sivyo kubera isanganya ryabaye gutyo. En plus de ça twebwe ntabasi twaremye boza kutwicarira hariya mu ibarabara ngo bicare baturindiriye ngo batumene hasi nabasi twaremye. Oya nabasi nubwo baba bahari no kubasengera. Oya bahari nabo baba biyanka kubera ko umwasi w'inzira karengana bari umwasi w'Imana. Twe nk'avyo ntivyituraba ntaba hari. Inyuma y'ijya sinema yawe ishusho y'umuntu twitegiki kuri Amede. Deja inyuma y'ishusho y'umuntu hariko hasohoka filme yitwa Ihurizo y'amakuba. Ihurizo ry'amakuba. Ihurizo ry'amakuba benshi barayiravye. Inze neza iri kirasohoka no birabandana. Misese kuwa gatanu saa 2 kuri Inuwa Cinema. Inuwa Cinema. Bisigura BMT ni postinga kuri Inuwa Cinema. Ubu turacaye ko turakorera kuri Inuwa Cinema ariko muri BMT naho nyene tuzogera igihe tubishire nka 2023 turashobora mani dufashije kubandanya no kuri BMT ariko si ho nyene turafise n'ahandi tugiye kuzosohora filme tuzohababwira ariko tuzahababwira mu minsi iza kuvuga hazohora hasohoka iyo kuri Inuwa Cinema n'iyo kuri iyo yindi channel no kuri BMT rero naho twasohorera n'ahandi muhasohorere kandi. So Amede ni nakaye kajambo ushobora kubarira abakunzi biwawe mu kurangiza kino kiganiro mwari muduhaye? Abakunzi banje n'abakunzi b'ibikorwa vyanje cyane nawabwira yuko ndabakunda cyane kandi bo turetse ivyago ntawo bitangira ariko kubganje nifuza kuzohora ndabashimisha nkabaha igikorwa nkuko nakibamenyereje bibaye ngombwa nkabaha byinshi bishoboka. Ego namwe mukomeze mudushigikire. Ego abakunzi b'ibikorwa byanje mushikire twebwe muri BMT Inuwa Cinema no kuri Inyishu Media nyene ataraga subscribe bayikire quand même birakire. Merci. Ndumiwe.